we mukinyira uko randaba ndabizi kuraba kino kiganiro acha wivu reka kuza ushaka ngo kila misi usubu wa mbere nta gasozi katagwa hari TV ya mbere no yaduha ikiganiro ndibuka hari n'ama televiziyo twasaba bakatwankira kandi yitwa manini niyo mpamvu kenshi je nakunda kugira ama interview ma televiziyo manini kore n'amafaranga nari kujya gukwa kuko imyaka iranjanye naciye mbwira umusheri wanje ikibaju ci wanje nakibwira ati please baby rindira nzo gukwa mu kwindwi nakare niho hatamvura ibihari ureke kwanza mu kwa mbere ngende kwanza nkorera igihugu kuko muri filme harimwo abagore muri filme harimwo imiduga muri filme harimwo kira kintu cyose ahubwo ngomba kubwira abantu bari batangiye kunterera mu ihangane nta doti zo. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye n'umuntu wese ariko araba ino emission aho aherereye kuri micro ni umukunzi Katia Benita ndebuze ko ari S03 Media nkagutuma ko subscribe utarayikora ugapartager ugakomenta ego hama nkuko mzizo mubizi mfise umutumire Mr Sammy niwe yaduhaye karibu mu rugo wiwe même si dusanze ari mu bikorwa ariko yadutije umwanya muto ngo dushe kuvugana kandi muramutse tuvugane byinshi kuri mweke. Sammy namahoro ya namahoro meze neza murakomeye reka turamutse abantu ba Reti yitwa Reti the Star Shine Reti the Star Shine none ndababaze kubera iki reka kwanza kino kibazo ndagihereze mwene no television abarundi kubera iki tutuha title Deja aho uvuze Kirundi title ni Kirundi title oya nako kuko umengo uyu muntu yanyu umengo nta Kirundi azi urumva nta kuntu ingene toza turaha ama televiziyo par exemple kayita Kibutura TV Boka TV Ifurusheti TV baba bibi bacu bari yaboza barabitahura cyane kuko nkuru ruzina jeje n'ubwanje ngantize kurusubiramwo kugira ndabagira abantu bagire subscribe ngangora urazi cyo bifasha ico kubera uyo nyene ataba yabitahuye ni waca baza ati mbega bisigura iki tukabona aho kubisigura umuntu abisiguye niho bica umva deja umuntu atagitahuye byatira attention y'umuntu ariko aradukurikirana kugira ngo avuga ati mbega ivyo bintu biri mu congereza canke bidatahuritse bisigura iki uko ari nk'ibire nk'ivyo bya Kibutura TV acavuga ati ah none nk'ivyo bya Kibutura TV ntibigira umva ntibi shitura ukuntu siko nuko okay reka turabara mukije cyane umeze neza abakunzi ba Mr Sammy official abakunzi ba filme ndundi mu cyamake abakunzi abantu bakunda igihugu turamukije aho muri hose mu bawe ya turabara watahuye none ico bisigura agenda shobora kuba ndabitahuye mugabo babandi muri amereza linki babandi nibo shaka ko mubasigurira ico bisigura ngo reka inyenyeri ya kaki inyenyeri ya kaki voilà okay thank you mwavyumvise abafana banje ino television ni inyenyeri ya kaki kuvuga dufasha yuko inyenyeri yaka ko imaze kwaka ikaka gusumba ko yari sanzwe yaka kubera taraka naho igashobora kuboneka kagaragara. Yeah, thank you murakoze cyane. Ego tubasanze muri tournage mu bikorwa bigira bitangure. Atari banga ndibazanyo bari mwamuko murabandanya filme Bukeyeneza cyane. Yeah. So ni filme Bukeyeneza sezo ya gatatu uko igice ca mbere n'ca kabiri twabikiniye ruguru igice ca gatatu rero tubikininga mu muji. Ya ni Bukeyeneza kandi ni filme ndazi ko muyikunda abatarayiraba turabasavye mugende mugire muirabe kuri Mr Sammy official. Yeah. Okay, Mr Sammy official twatanguye kukubona reka nje nivugire kuri jewe natanguye kubona muri Rukundo TV. Par après ndakubona muri Mr Sammy official. Ibidakunze kuboneka cyane iyo umuntu sino mu Burundi gusa no hanze y'igihugu iyo umuntu amaze kugira gukreya compte yiwe akina ama film ku ruhande rwiwe kenshi acava kuri hamwe yarasanzwe akina kubera iki Mr Sammy kukina byiwiwe akabandanya nabifadikanya naho yabihereye niko navuga yani kuvuga ngo kiri umuntu wese we ngaho kuno Imana yakuremye biratandukanye cyane naje kuno Imana yandemye nukuvuga ngo umuntu wese ariko aradukurikirana hari kuno Imana yamuremye rero kandi ntituzokwame dukora ikintu kubera kanaka yagikoze natwe tugikora uko oya nimba ari kubera mvuka mu muryango Kenye naje ncinishiramo mu mutwe ko nzofa nkenye irifo yuko ntandukanya nivyo muri famille nukuvuga ngo nimba hari abantu batanguza amatimu batanguje groupe yabo gacha bahiba ijya timu warimo Sammy sukomeze nukuvuga ngo Rukundo TV ndayifata nk'umuryango Rukundo TV ndi mu bantu apana ndi mu bantu nije nayitanguje okay narayitanguje eske none no champebe kintu natanguje
no bamemukiye abana banje muri Rukundo TV harimo abana banje no Mr Sammy nayo ni nkuko mfuye no musi abana banje niyo boza kuraga mugabo ijya nayo Rukundo TV ni umuryango wagose ya Mr Sammy je nakubonye mu bihe byinshi nako bamaze kubona igihe kirekire guva utanguye gushika n'ubu onye uko biri kose ari ntabwo kuko bivuga ati nko kuvuza ati Rukundo TV umuryango wagutse ati abana banje maze kurera nzobaraga Mr Sammy official ku ntabwo maze gutera kubo umaze kumotiva kubona ubaze kubera inspiration gatuma ati jewe ninjiye muri film cyangwa comedy kubera Sammy biguha pouvoir yahe ubimage ishobora kuguha ati jewe Sammy nifuza kuzogerana hariya kubera sinice image yabo maze kubera icitegererezo ikintu cyambere Mr Sammy mfite vision nyinshi cyane mfite vision ndabirimwo imyaka itari mikiya cyane imyaka myinshi cyane haro n'abastari benshi muzi bavuye mu maboko yanje benshi cyane muzi par exemple nka karorero ni benshi cyane par exemple kandi ababwire basi uwaheruka gutwara festival Amedemene nakiza ujya yavuye mu maboko yiwanje okay nabandi nturinda kuvuga benshi ho barabazi babukeye neza abandi ni benshi cyane abo bose barivera bavuye mu maboko yanje so c'est beaucoup ni benshi cyane go uyu sari nyuma ya kamera banyama bose aho sinabana bavuye mu maboko yanje ego niye sentiment wumva yuvuga ati uyu unye yateye intambwe nk'utwaye festival bomba yateye intambwe nini cyane we nkamesasa nk'umuvyeyi wiyumva gute ikintu cyambere umuntu wa mbere atogirira ishari nizere ko umuvyeyi ntashobora kugira ishari umwana wiwe ikindi nacyo kandi ureze umwana agakura biba ari vyiza cyane yana kuvuga ngo turanezerewe cyane kubona ingene abana twareze na filme ndundi tuko turarira hari nabandi batavuye mu ntoki zacu mugabo bivanye n'ukuntu babona ukuntu twactinga nabo baragira za nzozi n'ayanyota yo kuvuga reka dukore kandi no munsi turashima cyane aho filme iri kwiragera filme igeze kunambwe ndende cyane so kuvuga ngo I have some vision nagomba ntumira abarundi nababwire ngo mu Burundi mazi igihe kirekire ndiko ndakora ubu rero mu mwaka uza muri janvier ndashobora gufata urugendo rwanje rwa mbere simvuze igihugu nzojamo mugabo gusanzojabuka kuko benshi bariko baravuga ati Sammy ilfo yuko wagura imbibe kuko filme ziwacu ni za zindi nyene ziguma ahanyene muri ahanyene nizigera zirenga nugerageje aravuze ngo arajabutse ni mu Rwanda tugumira mu Rwanda muri Tanzania ya Tanzania naho nyene Tanzania sikirenga nta filme nyinshi zirashika yo muri Tanzania by the way mugabo tugomba tujabuke nimba hari umuzimu nimba ariyo akarimbi kuko filme zacu zidashobora kurenga Rwanda Tanzania jero ndaje kugakura ugiye muri etazi no so nukuvuga ngo etazini siwo gusaba kina filme mugabo gusa nzotangurira nga muri Africa ako si muri East Africa tuko biri kose oya ntabwo ari muri East Africa nuvuga ufise connection nabo niyahe niki gituma bati okay musanzwe umuntu iyo ari karakora canke niyo yoba ari mu babanyi muri quartier akeneye yuko bamubanyi ubwa mbere ari wabanza kumvira igikorwa ciyo siko kwe kisa mavuga ati abandi dukorana turi bakumwe muri industry bashozisa ku babanyi bo hafi jewe nshimye gutangurira kure kugira ngo Mr Sammy ashobore kwagura imbibe niyahe mpamvu ati nande sinohera nko mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ikintu cyambere nko mu Rwanda hoho no ma commentaire yacu twama tubona commentaire ko baziraba filme zacu tukuvuga ngo mu Rwanda baraziraba umva nta bishasha bihari rero muri Tanzania naho nyene tumaze gukorana n'aba Tanzania bake mugabo no muri Tanzania nzirafatisha omwe mugabo nko mu Rwanda tunaka tunarudia nyuma sana kuko u Rwanda n'u Burundi tuvuga ururimi rumwe muyani majambo ni kama babinamu ni kama kaka na dada so rero je navuze ati reka nze kujabuka handi babandi biwanje bananiwe gushika reka naje ngerageze nzoshike nimba uriko uravuga muri Amerika nimba nzoshika ku mupaka ha mundi nawo zocaza cajabuka muri Tanzania muri Amerika niyo mpamvu je sinshobora kuja ngaha hafi I must nekizwa kugenda uzobwiye muri tournage cyangwa uzobwiye kwagura imbe juste connaissance kumenyana canke nzobangiye muri tournage nitanda miye cameraman n'abakinyi banje nkabane ticket ya ndege tiyari tuyakata merci nukuvuga ngo nagomba kugira ubukwe na mafaranga nagomba kuja gukwa okay ngomba kuja gukwa hama cyando nk'umuntu ari muri ico gihugu akina nawe filme aranyandika kuri Facebook turavugana ndamu ari muri shooting amakuru video kinibiki so hanyuma ndamuha story ya filme iraho arayikina ayikinye irakundwa ariya imaze gukundwa acambira ati I must utegezwa kuza mu kwambira uze gukinira okay na mafaranga nari kujya gukwa kuko imyaka iranjanye
naciye mbwira umusheri wanje ikibaju cy'iwanje nakibwira ati please baby rindira nzo gukwa mu kwindwi na kare niho hatamvura ibihari ureke kwanza mu kwa mbere ngende kwanza nkorera igihugu nukuvuga ni inkwano yiwanje nemeye kuri hitike inkwano urayiguze film sesa nukubera ari ibintu filme n'ubuzima iyo nkwano nayikuye muri film mu yandi majambo ivyo mfite uno munsi nabikuye muri film rero kubishira kandi muri filme ntacyo bitwaye kuko muri filme harimwo abagore muri filme harimwo imiduga muri filme harimwo kira kintu cyose ndashima Imana bebe Mike Tumbulangano Mike Tomate Mike Bagia my labios uri umugore w'agaciro wemeye yuko no hagari kubukwe nkagenda guserukira igihugu nkagenda gukina filme hanze umubano wa Mr Sammy hamwe n'abandi bakinyi bagenzi wifashe gute nijo umuntu wa mbere ntagira bifu n'abantu nogira na bifu n'abana bayijya ejo bandabiyeko niyo mpamvu no bandi kunditesha agaciro nk'umuvyeyi hano urike abana biyo nagoma ndabwire ngo tureke inzara burya kenshi ariyo bimwe tubikoreshwa n'inzara n'ikindi bita jalousie mugenzi wawe ateye imbere nezegwa kuko nimba ateye imbere biba bikwereka yuko bishoboka nimba umuntu ku munsi umwe ashobora kuronka 20k 30k harige mu mutwe washobora kwiyumvira ati mu Burundi ntizishoboka mugabo maze kubona mugenzi wawe arazironse ucuvuga kumbe na jewe nikosoye nkakora neza ndashobora kuzironka kandi ndashima Imana vraiment ku ntambwe ngezeko ku isaha imwe ndasigaye ndo nka deka muri BUKEYENEZA thank you God mugabo kandi ndabona rero n'abaronka haro n'uronka 3k cyangwa 4k urumva naje umufite inzozi z'uko n'uronka 4k cyangwa 5k ku isaha musanzwe ati ntawo kwikonta kuraba bitagenda neza ku bandi focaliza kuri vision yawe je focaliza kuri vision yanje ababifana babisangiye gusa bomenya gusa ico bariko bararondera muri filme turinga kugira duteze imbere igihugu ikindi naco kandi nagomba kubanura gusa burya rimwe na rimwe nitwe twimana amazi hari ibintu by'iwacu hagize akantu rufa twari kuza turagenda muri famille ya filme nuko habuze famille ya filme iyo mu gihe haba hariho famille ya filme iyo habaye par exemple je nakana tudahuje twogiye muri famille ya filme apana kuza ku marezo sociaux turatiko turimana amazi kameme kuko nimba Sammy nshobora kugukorera ikosa rimwe ntihabuze ibintu 10 nagukoreye vyiza rero ico kintu kimwe nico cakiza gukuramwo bya bintu ciza muri kazoza watubwiye yuko ufite urugendo January ahubwo ngomba kubwira abantu bari batangiye kunterera mu ihangane nta doti izoba ahubwo ngira ugutera kugira ngo bizogufashe no sponsor bari batangiye kunterera za doti urabizi bihangane gusa doti izuciba mu kwindwi niyo nzogira na mariage byose bizogira kandi abantu baransaba cyane ngire mariage bivanye n'abakobwa benshi so abakobwa nabahevye nakijijwe abakobwa nabahevye ubu ngomba nkorera igihugu kuko gukina filme umuntu arabatante cyane uri sure yuko aho umukunzi wawe areta bwa ati ndafise ubwoba kubera Sammy tazi naraciye muri byinshi cyane naraciye muri byinshi umugore wanje yarampevye kubera filme abakunzi banje benshi baranyagiriza abakini dukinana hari Imana igucishika gwereza abantu batari biwawe mu gihe utari wawe ntagutahura utari wawe wabonye message ya Sammy yakurungikiye link yakwagiriza ko ari umuhabara wawe mukaba muhebanye uzomureke suwi wawe ntashobora kugukubita mukiri muri fiançailles uwi wawe ntaguharura utunenge uwi wawe yaje araza kandi arabimpumye kugeza uyumvira ati ski ni mitsi no banarakoresheje nibiki so nukuvuga na Imana yaramaye uwi wanje apana wandi muri boîte muri Trebeka wandi muri wabona nani hehe na hehe nuwi wanje kandi bebe je t'aime beaucoup et je t'aimerai na musi numwe ndigena ndamwerekana kubwa Sammy ni nakaye kamaro ka media nuvuga canke par exemple ama TV online canke iki canke ama réseaux sociaux canke bya binyamakuru byandika amakuru ku bakinyi ikintu cyambere ndazi yuko burya abandisi n'abakinya filme n'abantu babiri bakorana tukuvuga ngo umwandi abamenyesha makuru barakenera abastari n'abastari bagakenera abamenyesha makuru so rero nagomba vuga abantu bavuga ati Sammy yirirwa mu interview Sammy arakora ama interview cyane none gashahu mbonye mwene wacu yuko ndamuhaye ikiganiro yoronka nayo kujya kubera kino mwima ko ajya naje hari gihe ahangeze hari gihe naje nifuza ko noronka nikimenyesha makuru kiza kumbaza ibibazo okay nkabibura mugabo no munsi ndaronsa ayo mahigwe nibuka tukiva muri Rukundo TV
TV ya mbere hari TV ya mbere niyo yatangiye kuduha tukiva muri Burundi TV aho twakorera kera muri Burundi TV hari TV ya mbere niyo yaduha ikiganiro ndibuka hari n'ama televiziyo twasaba bakatwangira kandi yitwa manini niyo mpamvu kenshi je nakunda kugira ama interview ma televiziyo manini korera ujya akiri muto niyabona uramudugije azogushimira mugabo wajya manini nubwo cyo kubita dika avuga na ndabimenyereye ya niyo mpamvu amesha makuru bubawe cyane yego mu gusozera emission yacu ni yahe message nubwo yasanisha gutanga tutigeze tumubaza ni yahe suhe ni gihe cifuzo kwa ikifuzo cyanje cyambere nagomba kubwire iyo umuntu akurungikiye linki ntagwa nkuru rurimwo ya kindi nacho nimba basije samunyanka mugabo ni wa nk'igihugu cyawe you know kwa nk'igihugu cyawe gute fumufata basije link uyugurure ucuja muri dushe oga piga bafu na sabuni garuka usange yaheze kupe wende okay aho no kuvuga ngaho basi nyanka je Sammy mugabo uteze imbere igihugu ciwawe kuko tumaze kuronka views nyinshi kandi kindi nacho ari abantu batabizi uno munsi urashobora kuba uri kurapinga ejo ntuzi nawe ejo urashobora kuzoba umukinyi ejo nawe ukarungika linki cyangwa ugasanga uragiye gukora ahantu bigusavye ko mugira publicity ugaca usanga urakeneye no kuvuga ngo ndaguhaye link nagwa nkuru rurimo nagomba kandi gukebura abakinyi ba filme hari utugwitwa abakinyi ba filme wumva najya ari barabivuganye cyo nkundira Imana iyo ukoze ikintu hari gigera Imana kijya kintu wakoze mu ibanga kikajya habona ukamara mara so no kuvuga ngo je hari umuntu yari yambwiye ati hari umukinyi wa filme iyo nshize link yiwawe ahura cyantuka mbere acarangira screenshot ngo yankuye no muri groupe yiwe kubera na posting urumva ugasanga umuntu ngo afise abafana biwiwe ntibashobora gushira ko link y'abandi bakinyi voilà jiwazi ubahembangaye bose ko bakunda ibikorwa byacu vraiment tupendane ukabona umuntu afise jaruzi urumva ugasanga n'umukinyi wa filme ntashobora gusupporting uwundi mukinyi mugenzi wa filme bakanamusabe nimero ati merezi nimero za kana ngoma nk'akantu wapi cyangwa ugasanga diri napatikana kana ngujya ujya afise amafaranga menshi zo muri Rukundo TV ujya afise mu diaspora ndagomba ndababwire bakinyi wa filme dukundane dukundane kandi twese tubihevye gukina filme ugakina wenyene mukuri kw'Imana niyojoha nimba uno munsi hariho uburyohe mu mupira w'amaguru nuko twabona imigwi myinshi kandi tukabona Cristiano tukabona Messi pana kompinza nimba uno munsi kanyana filme kanyana kurakora neza Bukeyeneza zakeza zande c'est bon rero nagomba ndababwire we mukinyi ukora ndabizi kuraba kino kiganiro acha wivu reka kuza ushaka ngo kila misi usubu wa mbere nta gasozi katagwa okay kandi rero ishari bugishari wivu ukikuwa umaze kugira ishari nico cyonyene niyo etape ya nyuma kugira umuntu abe umurozi cyangwa umwicanye rero nitubabicanye bakinyi wa filme ubonye umufana wawe ampostinze kuri stati wiwe biryoheregwe vraiment kandi je vraiment ndavuze ni umukinyi wa filme yumva yifuza ko hari icyo abona ko no muterera you are welcome ndabahaye karibu hama ndatumiye abarundi ni muje kuri Mr Sammy official murabe Bukeyeneza sizo ya 2 twaje mu muji mutibagiye kandi kujya kuri Rukundo TV kuraba filme bita Bukeyeneza ni sizo ya 3 nimwibagire kandi kujya kuri Rukundo TV murabe filme bita Iryosozi y'urukundo no kuri Buja online TV ya murabe filme nimwibagire kujya kwa Abel murabe filme nimwibagire kujya kwa Amede Manirakiza Lionel aheruka gusora filme ni mugende mu supporting ama filme yose ahari muyakurikiranye ego mufashanye barundi ya kandi kini nari nibagiye vraiment ino televiziyo murabona ko ifite microphone nziza ndabatuye vraiment nuko mumenyesha makuru wawe mutanuko murabubona afise utunwa twiza sister nibisusu vyiza nuko gusa ngomba gukwa nyene n'ahandi muamenyesha makuru kazi maze kubona uri mwiza you are so beauty yes merci urubase ego oya sinobase urashobora kwemera ukubaka uratwara umutipe yantumye umukobwa mwiza nka wewe turevugana après aje ibintu byanje munashaka bibe clair oya nbiba clair kandi ni mu diaspora arafise inzu mu cyarama ndazi ko mukunda murakunda inoti nawe urimo
Yeah, turabashimye cyane. Thank you so much. Thank you. Mr. Sammy reka ndagushimire cyane kuko uraduhaye karibu mu nzu yawe. Yeah. Ari naho habera ibikorwa byawe tuziye Yeah. ko n'ikindi gihe twagukenera uzotwitaba kandi twakeneza ko twakiriye. You are welcome. Turabashimiye cyane namwebwe nagomba kubwira abakinyi ba filme don't give up ni mucika intege nimba mubona amafaranga muriko muraronka twe twatangiye gukina filme dupima dufise ibiro nk'ivyumubu mugabo no munsi twavyibushe kandi agafaranga karahari mugabo bisaba yuko wihangana nta ujya akatamugoye. Yeah, thank you so much. Kandi abashimwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu kuva ku ntango gushika ku iherezo. Isango ni ikiganiro cyacu gikurikira. Peace.